Amahoro. Kari? Bari na mburi hanze. Nenda kurugiriye nyene. Shatse ndagutegerere hafi. Reka nyine wangu. Ndazamuye mu minota 30. Kugira abantu b'udanshobora kunyinjiza nze ko bigoye. Mbe kubera iki waje witwaje n'abantu? Nawe ubwo mpezero n'umaraso wanje kugendana n'ikibazo shaka sinitwaza abana ndari bwo butunzi umuntu afise nawe hajya Clarisse nyene no kubera icari kugora ivy'akazi waheruka ku mwaka nyine mbere genda mukumbuye vraiment ndamuherukana kera nyina umenga nashaka no kumukubiga najya na telefone ngo amumpe byambwiye n'akamara maza cyo gituma ibibazo ni byinshi yego ibibazo ni byinshi hanyuma wakoze kuza gusa icyo nagutumiye ko by'ukuri je narambiwe kandi ikibazo cyose ndibaza urazi niwe wagiteje by'ukuri urazi ubuheruka ibyo nakubariye untera akagera nizere ko ubwo ushobora kuba wariyumviriye ukiyumvira ibintu bizima vraiment kuko by'ukuri aho kurambirwa k'umwana w'umuntu kugera ndarusha ndananiwe aho nyine aho kurambirwa k'umwana w'umuntu kugera niho Imana nayiza ikabandanya mbega oya nta kibazo mbe ndakubaza mbega wowe uribuka tuza kukuraba ruguru Eric yambarira ngo uruwisezerano uruw'Imana yamweretse uruwa agaciro mu buzima bwiwe ko yagutaye mbega ndakubaze ikintu c'agaciro ku muntu baragita gutyo ntahura oya ntahura nanje ubu nakunze ndamuzana urabona ko yaragiye agenda ntwaye n'umwana ushika inosa none iyo Mana yemeye ko Eric agenda kandi mukundana n'uw'agaciro nanje ikemera uwanje akagenda nukuri ivyo biba Imana yari siho yari tube tureka kwigirisha tube tureka kugira kuko vy'ukuri nanje urabize ndi umuntu ahubwo ijambo ryombera rizima inzu ngiyishikira buryo no munsi sinibaza kuza kuva ngaho ego uno munsi niwo munsi wacu kuko by'ukuri turananiwe Shalom, shalom. Shalom. Buenas. Nigute nana ngaho? Aha n'amahoro. Buenas. Bishiza kweli. Nonde? Narinje rero muri sinabya bishakora. Kamwe nzogaruke. Imikaye ciyewe. Jeko sitrase.
wavuye ngaha naguhaye inyishu umva ngaha ndakubwiye yuko gihe icyo kintu nta nyota mfise rero nukuri sinkunda umuntu anderanja sinkunda uwumvuga mu buzima kuri ngaho nukuri murandenga nyota mfise ariko je sinzomera nk'abajya abandi canke sinzora nk'aba bandi canke bamwe bundi je nzokubera byose nzokubera ibyo ndakubera ikwezi shimwe we ubahana jewe sinapfakaye umugabo wanje naho byagenze kujya mbe muge kubera ko umwumvise nkaye y'umuntu mucyo mwibaza ko umuntu ari yarara rega je ndi yarara akunde nanje wa muhungu igihe yaruka ngaha jewe narakubwiye neza ko tanyota y'abagabo fise kandi ikindi naco ngo buri umusore gendera bane n'inkumi kubera ko abahungu bo mutima babakecuru bakarana banyoko bakarana babibi banyu bose ngo mushaka ngo babagore banyu amubwira ukwiyubaha usumba barese ndakubahutse nk'umuntu twinjira muri egirizi imwe mugabo vema irifo kumye hagateka nk'umuntu w'umusore nka wewe ugiye hagateka kandi je nta nyota y'umugabo ufise je sinapfakaye ahari kadahari naho rimwe nakitabo ndakagabo n'umugabo kuko ndi mugwiwe yaramisemo ibi byose nimba ndabiriko niho byagenze kuja je ntaye nayifuza kugira ikomeze abakinyoganyuga kandi abantu umuntu wese agira iki agira ukwihangana yigeragezwa by'ibintu rero ndagusabye ni ukuri jewe sinakwemereye ko je nobana nawe ibyo ni umusango rero ni gucu ugomba kuja kure hajya anye we iko imbere yuko je noba ngigerageza kuri wewe cyangwa narungitswe n'Imana cyane nakubwiye yuko igihe ushindira ntagere madimizi ndindoto z'umuntu azoshira naye kandi bazombe mufasha rero nanye mpamvu naguhisemo abandi bose sikuvuga ngo kwa nacagwe we nuko nanabyiki cyangwa kiriya wapi nagukunze kandi nubwo ngo ufise abana si kibazo je bajya abana ntacyo je nzo bakunda nkuko nkunda wenyine kuko nanjye azasa nabona byaye kandi we n'uri mishu yawe bamuhungu kubera ko umuntu baho kusanze wanje kubahuka umvise ndakubwire jewe sohoka inzira yakuzanira yiza mu cyo masengesho ubuse ikintu basivye basi uzo nk'amahirwe kurangira nyine ngaha basi kandi je ndakubwira ikintu kimwe sivyo ndi umusore ndabisaba nyina nanga nijoro muzora wibagiye n'uriya mugabo cyo ubwanje bashaka bikwemereye iryo riri rimwe gusa rero ntidosa kumwibuka jewe nzogerageza uburyo bwose ndakunezereze kare nari nzi yuko umuntu yinjiye mu rushengero aba agiye kuruhuka no gutabarirwayo sinzi ko rero ibisigo nkawe kare tukumva muri egirize ngo pepe yangwa keme yangwa shetani nenze ko ari umuntu aba ari hanze kumbura n'indani mu rushengero abazimu n'abadayimoni barinjiye urumva ingene umeze ndabuze bamwe abazimu nk'abo hama bikitwa ngo turi kumwe mwishengero mwaramenyere muza kugwisha abana uri muri babandi bagenda mu rushengero bagiye kwironderera inkumi n'abakecuru ngo bari gusenga urereye kwa Imana yakweretse jewe shawe wanyumvire nabi byo Yesu ukomeze ati ikintu kimwe nakubwira sibyo ube nyemera gusambera kamera ahubwo kamera iyo munini zo nyine twinjira no mu rugo ngo tufise abasenzi mu rushengero urageza n'umuntu afite demoni cyane demoni zifata abakecuru ababatamatangira ingufu rero nkacyo nitegezo ndani urageza n'umuntu afite amademoni kina demoni ndazikemera mbona zoyazinze amajiwe cyo mbonye zirahunga kumbaraga mfise kindazi icyo rurimiri ubuzomera kandi nzokunezeza mu buryo bwose bushoboka nenda gusabye unezere iryo joro mu bwose umpa amahirwe ndare ngaho iwawe wamuhungu reka kumena zonyine igisagara cyose kizima wabuze ahandi warara utaje kurara iwanjye sivyo erega ijya ntahe nimba warayumvise kuri sinayishinze ku bw'uko nibona nimfise ihamu ry'umugabo urimo urantegera ijya ntahe nayivuze kugira iremesha abakinyoganyuga n'abagifise intege nke bumve ko kwizera hari Imana mu ijuru igirane ihindura ibintu nararara hanze narangajwe umugabo kubwo kwizera kwanje nayifise niko kwingajije n'ibisaha rero nta birandamuke by'abahungu nkene mu matwi yanjye ndizana ubwo ikintu kimwe urashobora kuba utari ufise ihamu ry'umugabo wari ufise ihamu ry'umusore nanjye rego umugabo n'umusore biratandukanye
bashaka kubira hamwe ry'umugabo kacugira hamwe ry'umusore cyenda kubira ikintu kimwe icyo shamana ndagusabye basi sivyo uzontembereza basi shambe yawe gusa kuko ndavye ukuntu imisaro isi shambe nayo ararenze sivyo wowe rero umugenzuzi w'amashambure yo mu gisagara sivyo umugenzi w'amashambure ahubwo shaka igitanda cyawe kwengera gisashe neza kuko ndabona n'isuku yawe kweri bana sivyo uzoma amahirwe gusa icyo ndakunenze sirakumena amata nta n'indero gifise sinzi n'umuzamu akugururira akugurura abazimu bose mu rupangu ngo baje ngo niza abakristo mu rushengero umuntu akagenda akaza arizera abantu ngo n'abakristo umuzimu jewe niho bantu b'umuntu wera nawe kwera ibyawe api ariko hama mu nyuma uzokwicuza kubona wewe warose umusore kugenda mbwa baca utangura kuza urigirana iby'amafyeri biriya na biriya turi umuntu yarungitswe n'Imana umukozi w'Imana cyangwa ukemera ngo abantu nsimu biki n'ibiki nona kuri dad unyemeye ukanyemerera wana yuko ntajya cya protocole bose ngenda bategeka kandi uzora wicara imbere icyo makozi b'Imana hamwe nyene ibintu byose nyene nazo eka ntakizo kwicuza agenda hasi sibyo kugira nicare imbere nkora ibyaha sibya eka ijya mutima nyene tubyati kubikora bikore kandi byinshi babyemerera kandi sibya bitagira akamaro kuri twebwe ijya muri barivuga ati bitagira akamaro ntimubuka muri ibyo bisa akamaro kuri jiye kubera wewe uryoherwa nanjye ndaryoherwa turi kumwe ugira umunezero udasanzwe uri kumwe umusore w'ingufu aho akora ibyo batamudashoboye gukora sibyo none wa muhungu urazi kuva wakadambiwe mu nzu yanjye ibyo n'ibijambo bita kudambwa hadambwa abana agenda umunakunze uragenda umwana wo kudamba sibyo imijoro rimwe gusa unezerwa nanjye rimwe gusa wa muhungu reka komena amata agenda guhonja ikintu nkaguhonja ibintu utarigeraho mu nzira ndumva papa Clarisse watewe kabisa ariko nubwo bizi sinatewe ntahura kandi nabikubwiye kuva kera none rero kandi wonyemerera ukahaguma n'iminsi na mikeya mama Clarisse yocatse acagaruka ndi pike mbe nzira yo kugira mama Clarisse agaruke none wantu Serike ntiyambwiye ko agarutse nawe uzoca ugenda kwibandira nawe yaraje none yaraje afise wa wundi mugore neza cyane aha none rero wumva urindiriye ikindi kintu ufise uwo mwanya uri kurandatira n'igiki nyamba yaraje ntagutore akaba yifitiye uwundi mugore nawe ukaba utunye hajya icyo kindi kintu mbwira ngo zamuye amaye iminota 30 ngo nibiki injira mu nzu papa Clarisse icyo mfise kiruta ibindi byose mfise Imana papa Clarisse ubuzima bwo kwibana burabo nimba wafashe ingingo yo kuzana umugore zana mugabo jewe ndaguhaye umwanya wiyumvira papa Clarisse umvize utagiye kure ndaguhaye umwanya wiyumvira umvize utagiye kure ndaguhaye umwanya hariho ikosa rimwe ntazopfa nkoze mu buzima mama yatureze turi abana babiri twakuze turi abakobwa babiri ariko igihe cyose nakura narabaza mama ambwire papiyari ntiyigeze nk'umucyo ko mfise papa cyane ntamufise yamaganira kure kugira sindamubaza ikibazo kijanye na papa ubwo buzima ndabubana rero kuba naravyaye abana bane ntazoja ku wundi mugabo abana bakazopfana inkungu baguma bangara bambaza ibibazo nk'ibyo nabajije mama ntaronke inyishu byo kose ntabyo nzokora
ndagize okay, ni sawa kandi baguhaye keza. ejo tuzogenda gusenga Ushaka ko tuzojana? Oya, wewe uzosenga iy'abana. Je nzosenga iy'abakuzi. Kwanza je sinzosubira no gusenga, we nga nzoza ndakurungika. none papa Kinta yagiye Yaragiye urya. Abakozi bararuhishanya. Nzozana ubundi umukozi mwiza urya namwirukanye. papa Kinta yabwiye ngo ati wamuhamagara ngo mushere Niko yakubwiye. yaritahiye Mwana yarakubeshe. None sheri wanje ntumuzi yarakubeshe. Niyo mpamvu namwirukanye ko yariko yigisha ingeso mbabana. Ivyo jubona no sheri wanje ni mama wawe. Kwa mama nakwereka. ariko papa tumbwira ngo ni mama wanje iyo beteri ntiyego amuhuza Okay. Nzomubaza igituma atamuhanagura. Ntazobisubira azohora amuhanagura ubu naraje azomuhanagura. papa dora nako nibagiriye he Nzokubwira ejo ntangora sivyo? We nzokubwira ejo. Ndabona ko umenye uno munsi ugomba kumbaza ibibazo byinshi sivyo? Nzokubwira ejo iyo baro. none papa wewe wagiye Tuvyihoze none ubona haraho naroye mwana ndi hano naraje none ubona turi kumwe aho naroye ndi hano ubu kandi turi kumwe nta ngorane. nitosubire kugenda papa Aya sinzosubira kugenda ubu naje tugumane tuze turakina zindagurira na bomba. nzozane n'abahwina Yego nzobazana muze murakina na sivyo? Tuzobona nabazanye. Ewe shetani naho uduhiga ntituri abawe turabana b'Imana ukora uko ushoboye kugira utuguje ariko ntiturika tururazi. Ewe shetani ndakurahiye tekereza ewe shetani naho uduhiga ntituri abawe turabana b'Imana ukora uko ushoboye kugira utugu